Ubwa mbere ho notangura kuvuga yuko gucandagwa haba mu n'izindi ndwara zirya dusanzwe tuzi z'abana canke z'abakuze, gucandagwa burya ntikibuza yuko umuntu ashobora kwandura iyo ndwara, kuko mu gucandaga abantu bija mu vyicira bitatu. Hariho gukingira umuntu ku giti ciwe, hariho gukingira abantu benshi icarimwe, hariho no kurondera gutuza ikiza. Rero sinzi uyo mukuru w'inama nshingamateka ico yashatse kuvuga, kuko iyo abantu baracandagwa barashobora kugira iyo ndwara ariko ikagira ibimenyetso vyoroheje, canke naho ugasanga urwo rucanjo kuko ntiruri ijana kw'ijana, hariho nka 2, 3, 4, 5 kw'ijana urwo rucanjo rutafashe. Iyo rero bagwaye ntibice bivuga yuko urucanjo rudakora. Hanyuma ngarutse rero kuri iki kibazo naco c'uko bagomba gutwara izo miliyoni 60 mu bindi bisata, kandi tuzi yuko mu Burundi batarashikana igice kimwe kw'ijana c'abantu bacandazwe, bose na bose ni nk'ibihumbi 11 abamaze gucandagwa neza, ni ukuvuga baramaze kuronka incanco 2. Ni ukuvuga ico n'igihugu kidakingiye, ntigikingiye kandi byumvikana yuko umwanya uwo ari wo wose iki kiza kiracagendagenda. Murabona ko hariho n'ibihugu mbere bicuditse n'Uburundi biri bashize mu bimwe bita karantene, ni ukuvuga aho abantu batacaruka. Ubu biriko biraba vyinshi uravye hirya no hino. Ni ukuvuga OMS uryo shirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ritubwira yuko atakurira amaboko cane cane aho mu Burundi aho abantu badacanjwe. Usanga kwihindagura kw'iyo virusi k'uwo mugera ni ibintu bica biworohera, hanyuma ahubwo bikazoba ikirimbiro ryo kwanduza n'ibindi bihugu ugiye kubiraba. Vyiza rero twibaza yuko ingamba zogumaho, ahubwo ayo mafaranga iyo banki y'isi igategeka ico gihugu bakayakoresha ico babigenewe, ico yagenewe, ntibahave bahesha ngo baje guca ku ruhande. Kandi ico kiza tuzi yuko kikiriho kandi cinshi kandi kidasezerana.